Nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye yaba BM4 News, Robokondi etanu ndetse na televiziyo ya Ganawe TV. Ndizere ko meze neza aho muherereye hose mu mpande zine zigizisi. Nkuko bisanzwe twongarukana cyane mu kuyaga umutekano wo mu karere. Nongeye kuzana wa mutumire wanyu, nongeye kuzana mu makunda cyane mu busesanguzi bwe butandukanye bwijanye na jewo politique. Kuno munsi inkuru tugiye kuyaga ko biravugwa cyane. Hari na fact, hari ibimenyetso biboneka neza yuko u Rwanda goba rugiye gutegwa mu buryo buboneka ndetse rugategwa n'abantu tugiye kuvuga nka kino kiganiro. Amakuru dufise nuko bo bamaze kwiyekipa mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bashobore gutanguza ibitero bikomakomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Bana Jedoni nango ndakuramutse cyane. Ego ndakuramukije Kodi. Reka ndakuramutse nongere ndamutse n'abariko baradukwikirana. Nkumbure nabo bon baratumenyereye. Ya baratumenyereye cyane. Ahubwo hariho benshi bagumye bavuga ati nimutubarire kwayo makuru iki. Nkumbure nawe waravyumvise. Nkumbure batira gatebe kugira ngo ubwo abari bafise ubwoba abanyarwanda benshi batubwiye ati dutohore zino nkuru. Eske bimeze gute? Hariho n'abafise ubwoba ariko mu kino kiganiro baraza kumviramwo ukuri kose. Ego nuko Jedoni reka nangore ndamutse cyane abadukurikirana tubaha ikaze mu kino kiganiro. Ndabasobe gufyonda subscribe musi yo video nyamutarabikora hamufyonde kuri like ni vyingenzi bituma ibiganiro byacu bigira kuri kandi hashoboka kundi ibiganiro byacu mudukundishe n'abandi. Mwarabonye yuko ari twama tubaha amakuru uvuga yuko ataramwe yo guhuruza nk'ababandi yo hakujya yikiziba. Kaze ni karibu rero mwebwe mwese tugiye kubana. Natangwe mvuga ati hari ibimenyetso canke biriko biraboneka cyane biko biravugwa yuko igihugu cy'u Rwanda cuba kigiye gutegwa mu buryo bweruye. Natangwe ndabivuga uko ndetse amakuru avuga yuko hariho bamwe mu bantu bakomakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, hariho n'abahoze batwara inzego zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda bifadikanije n'abandi bakorewe ihohoterwa n'inkotanyi maze bagaforomera ikintu gikomeye kigiye gutuma igihugu cy'u Rwanda kigabwa k'ibitero. Aya makuru abanyarwanda benshi batubajije tuyabatohoreze, niyo mpamvu nabarondereye nyakubahwa Diodoni kugira ngo ashobore kugira icyo tubwiye ko eske abo bantu bariko bategura gutera u Rwanda ni bande bimeze gute. Ijambo rigoye nyakubahwa. Ego ukuntu rero ukuntu no bitangura ndabivuga. Murabona ko Kagame yinjiye muri Kongo kugwana acarondera abantu hangira ngo agira udukingirizo, agira abananga, agira ababisimwa, agira abandi bantu bose bita abakongomani, akira abanyamurenge. Donc ntiyise umunyarwanda, yise umukongomani. Ego rero igese donc ndiko ndabona ijya system Kagame yakoresheje nayo ne mu kumutera barashobora kuyikoresha. Ijya yakoresheje muri Kongo system yo gurondera abantu agira udukingiro nishobora gukoreshwa no mu gihugu cy'u Rwanda mu irashobora none rega biragaragara ivyemeza nuko izi ngendo z'abatavuga rumwe na Paul Kagame zirimo zira Kongo iri kirahamagara. Twarabonye Jarike Habyarimana, twarumvise yuko na Kayumba Nyamwasa ashobora nawe ari mu bagomba kuza kuganira na Kongo. Twarumvise ko padiri na Himana Thomas nawe nagomba kuza. Abantu bose barimo bagwanya Paul Kagame barimo baraza muri Kongo. Wibuke ko hariho nabahawe umubonano na Donald Trump ujya wewe finale yarayihejeje. Yabihaye umugisha ati ni mugende yaraprokama. Uno musi rero aho bashobora guca biragaragara ko ariho bariko baragira. Rero nta wundi muntu yo kwagira bagomba gutera u Rwanda atari Kongo. None si RDF siri kimenaso ubutaka bwa Kongo. Siba barimo bica abana inkora amaraso babita ngo basogosi b'u Rwanda killing machine. Siba barimo bafata abana ku nguvu muri Kongo n'abagore n'abakobwa. Rero niho nishavu rya Kongo rishobora no kuva bagahita baruma abo nyene babopoza bakagame bakabaha n'inzira ati tubahaye umugisha. Ego rero abanyarwanda
ayo makenga bafise niyo biragaragara n'amaso uriko biraba biraboneka biraboneka ko Kagame nabandanya atera umutekano muke muri Kongo nabandanya akora mu bisanzwe bijyari karakora Kongo irabaruma batera u Rwanda irabarasa biravugwa rero yuko byari Habyarimana yoba yarabonanye na Kayumba Nyamwasa kugira ngo bikunde donc imbere yuko aza muri Kongo yego mu Banyarwanda barambariye bambwira bati tutohoreza aya makuru sinje ngo nemeze ijana kwijana yuko yaciye muri Sud Afrique ariko biravugwa ko yaciye muri Afrika y'Epfo ko yaciyeyo rero Kayumba Nyamwasa biri kumwe nabo bose biragaragara neza ko ari urugamba bariko barategura kuko Kagame ntibazomubarira ati ngo tuganire yemere n'urusasu yumva urusasu rero biragaragara neza ko urugamba ruriko rurategurwa kandi uriko urabona neza ko Kongo iri kigenda igira iki isunika bukeye ubona neza ko barimo barabasunika hajya umunsi babakuye muri Kongo Envetura bakayiru donc bakayituza bakayicimwa inguvu hamwe umusirikare wa Kongo ahantu rubibe n'u Rwanda cyumva neza yuko kazoba kabaye rero anatanda mu busesangutse ego biko ndabibona anatanda yuko barimo baragomba gusunika izo ngabo z'u Rwanda barimo barategura ibitero ku gihugu cy'u Rwanda ariko utaratwishisha amajambo amatwa gusumira nayahe mayerema ariko arategura ibitero novuga ku gihugu cy'u Rwanda bigamije iki d'abord urabona neza ko mu Rwanda nta demokrasi vraiment ihari abanyepolitike bawupoza bakagame ntabo abari bahari bose yaragize iki yarabafunze abatisha rero no munsi na leta zunze za Amerika zarabonye neza yuko kubana bakorana n'u Rwanda cyangwa kubandanya bashigikira u Rwanda bizobateza iceye ego reka bajya mu Rwanda nta politike bazi ntubona ibintu birigwa barandika ego urabona ibintu banduhungireho bagira bige ibintu ubona ari ibintu by'abantu bazi politike wapi politike yabo bazi no kwica politike yabo bazi no gukeba amazosi y'abantu rero abantu nkabo biragoye donc kubandanya bahagaze biragoye kuko bafise abasi bonyene bakreye inyuma yo gukreya rega Kagame kuba yotegwa bakamutera bakamurasa si ibintu vraiment twavuga ngo ni ibintu bidasanzwe ahubwo byaratevye byateguwe abo bose nabamuhunze baramuhunze aca yongera atera n'igihugu ca Kongo urumva neza ko izo nguvu niyo zihuza bategeza kurasa u Rwanda cyane gose rero barimo barapanga urugamba nta Kongo bwame na mbere niyo mu nimero ya mbere kuko nabo onye natangwe ndakubwira yuko uko u Rwanda rwabikoze na Kongo irabigira vuba cyane vuba none bazotera bavuge bati ni Jarike atashi wabo bazotera bavuge bati ni Kayumba Nyamwasa aritahi none abasirikare ko muri Kongo hariko hagwana abasirikare b'u Rwanda ni umuwazarendo yinjira azoherekeza Kayumba Nyamwasa bamushikane bati babonye bashitse amahoro ati cece bisubirira inyuma ariko Diodoni bino bintu c'est vrai byamaze kumenyekana ko bikorategwa cyane bigomba kuba vuba biragaragara bona hariho kayisite yuko Kagame yubakiye RDF yiwe nk'inkotanyi bizoborohera kunyiganza kino gisirikare ndetse nino leta ya President Paul Kagame mu gihugu cy'u Rwanda imbere yuko ndakwishura ico kibazo wewe urakunda kugaragaza kumengo Kagame yaratinyitse kera agifise inguvu rega ndakubwira imbwa urinze uyibona ku giti hejuru siba yiyurije iba yamanitswe n'umuntu kandi guhinyenda ngo yurira ngo niko ngukwereka ngo ubwambo rero iyo wa muntu yamanika imbwa hejuru mu giti ayimanuye ikaja hasi ntuzosura kwibonera hejuru wapi
none ahantu imbwa barayishiragiye bakamara bakayikura imbwa ntiyurira igiti imbwa irurizwa ikayirama donc barayishirayo hejuru ntizikurira rero nagomba kubwira ubwo bwo rero wamuzana ngo yayiriyubatse bajya nyene yubatse nibo bazomuhindukirira none hajye waruzi neza ko muri RDF hariho abadashigikiye bijya Kagame ariko arakora muri Kongo kubera ko n'imfu zabaye nyinshi z'abana b'u Rwanda. C'est vrai hari n'abasirikare benshi b'u Rwanda bahungiye muri Uganda. Urazi neza ko hari abasirikare b'u Rwanda bonyene bareze Paul Kagame baramubara ati barabarira Kisekedi barabarira na Ndayishimiye barabarira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati twe ntimuzohava mututakwibira kisi twebwe sitwe dutanga komanda tahubwo natwe tugomba kuba libere mu bandi nibishikana nyamba baba bagomba bumva ko nibaze barishikana ibyo rero nimba utarubizi byarabaye abasirikare bahamagaye Ndayishimiye barahamagara na Kisekedi barahamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ibi bintu muri ko murabona Kagame ariko arakora si twebwe turabatumwa twebwe komanda iva hejuru ati kandi umuntu wa mbere atanga komanda ngaha ni Paul Kagame ati wa kabiri ni James Kabarebe na Kabarebe ati rero turasabye mudukure ku umudiktateri umunyagitugu ego sigura yuko nico gituma twebwe nk'abarundi nico gituma nawo musi twasabye imbabazi ku banyarwanda bamwe parti imwe kuko iyo tuvuze ko abanyarwanda ari abicanye ubundi si bose hari n'abicwa mu bandi ego rero ico no vuga coco nuko reisite nirazme ntwasubira gutinya ngo Kagame ego ngo arashi Kagame wamuhinguvu nujya muzungu ko niwe yamukuyeyo hariya mu Rwanda nihawe Kagame yakuye mu Buganda azanwa mu Rwanda rero ujya mukuyeyo ashobora kumusubizayo neza cyane kumanitse imbwa niwe yongera kuyimanura niwe yimanura imbwa nisimba ya kandi imbwa ntiyuriza igiti imbwa barayuritsa bayikuyeyo tiyari bisigura yuko President Paul Kagame ari bamushize hejuru bamaze kumudaho baramushize hejuru bamugira igitangaza mu karere igihugu cy'u Rwanda niba naho yitrendinga ku marezo sosyo w'igihugu cy'u Rwanda ngo nigitangaza ukirubagitse yarohangwa intebe y'imbere ngo mu makungu ni kare nibo siwe yavyigize kubera bari bamuzi kubera bari bo bakora hajya bazunga ingene bakora wewe bagomba gukoresha bakugira igitangaza bakugira umuntu akomeye bakugira umustrategie ikivuzwe cyose Kagame hari abantu bamwagirije ko ari we yakoze irya genocide mu myinshi yahera ariko abazungu bace bagomba barafukafutse ivyo bintu barazimya abo bantu nani bahora bumva ko Kagame asanga ngo ipereza yiwe ngo risanga ngo umuntu ngo yari ngo kumukubitirayo za Amerika hagabaza ngo amakuru ntiyahabwa na CIA batu umuntu yaravuga ati umuntu hava dusesera agafu ego rero no musi rero Kagame ari kuri liste y'abateroriste ivyihebe mpuzamahanga rero kuvuga yuko yotsinda nibikunda kuko kugira binjire kumutera Amerika izobihumugisha kuko nubu niyo yahaye umugisha abatera ibihugu by'abandi reka na Kagame atari uko babonye zihinduye umurisho bagasanga y'umurundi yabambawe muri Kongo Amerika yari ku ruhande rw'u Rwanda muga basanze y'umupatriote w'umurundi aca basanga cyane nawe yavuze ati twibihugu byacu dutwara igihugu ari umuntu yakoze akantu yehaba ayo masezerano kate ngo Trump ngo niwe neva ngo muranumva ati ni wewe President of Burundi thank you very much hariya kantu kasigura ati wewe niwe wabikoze niwe wabikoze buri kimwe yego tugaruke kuri ko kantu wavuze yuko hari abasirikare barite y'u Rwanda nabo badashima imikorere canke imyitwarire ya president barongoye ndetse na Kabarebe mu kubasuka mu ntambara batazico bariko baragwana ndetse bagwanira inyungu z'abagabo bake cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga leta y'inkotanyi ariko abenshi twarabonye bariko barerekana bariko bavuga yuko bahungiye mu Buganda mbega kubera iki zino ngabo nyamba zarabwiye president w'u Burundi zikabwira Kisekedi zikabwira na president z'ubumwe za Amerika yuko ikibazo atari bahabwa ikibazo ari ubatuma kubera iki mu Burundi tutarabona abasirikare bo mu Rwanda bahungira mu Burundi imipaka irafunze baburaho banje mbeho ho bo barahunze wewe bimenye ariko no wamabanga ya gisirikare we yamenya gute Rega nabo bahungiye mu Buganda nibagaragara tukiraho nyene
leta y'u Rwanda nyambariye barahahungiye itwagiriza FDLR nivyo koko abasirikare b'u Rwanda baba baraje naba bitwa FDLR canke nabaje ariko gusa ico nakubwira cyo canke n'amabanga ya gisirikare abasirikare donc umusirikare birazi neza ko atarenga imbibe ego arenga urubibe iyo ari inzaza kumvo z'umuteka aza akaza niyo yoza nk'umusirikare aza hari inzego byavuganye nico gituma no muri mu Buganda donc rero mu Buganda bahungiyeyo ariko ntibagaragara bisigura ngo barakingiwe ubundi Kagame baragiye kubakurayo rero cyo tubavuga nuko hariho amabanga twe tutamenya nuko turi abanyamakuru hari n'igihe no wayamenye utarayo kuza kuvuga rero kimwe gusa menya ngo Kagame abasirikare wiwe baramureze baravuze ko ari we mu dictateur ari we bwicanye bwose bubarizwa mu Rwanda bukomokako haga ntuze wumva umuntu yishwe mu Rwanda itegeko riva hejuru ariko Jodoni tukiri ngaho tuzi yuko amayeri y'inkotanyi ari menshi cyane abasirikare b'abanyarwanda bavuze bahungire mu Burundi urizera yuko leta y'u Burundi yobizera uko nyene canke boshikira mu gasho ya umusirikare rega umuntu wese donc c'est vrai hari amategeko agenda umuntu ahunze hariho ibigo byakira impunzi bigakurikirana impunzi rero niyo baza hari ibigo byo bakira vy'impunzi banaza abasirikare impunzi donc umusirikare none umusirikare aje erega aciye muri transit bakamubaza bakumva nta ngorane erega ikibi nuko yo kwinjira mu kinywabi yinjiye akavuga ati jenje gusaba ubuhungira agatakamba ati nukure je umusirikare mugabo ndamanitse nimba ari nkoho ngiye ndamanitse amaboko none nuziko no mu ntambara bamanika ubutambara none umuntu yamanaze gumanika igitambara cera cyahubwo numva banarengana abashaka amahoro nuko tuyaze vyinshi kandi bikenewe ndizera ko abadukurikanye bahumviye bitari ariko kimwe gusa kurangiza turemesha abanyarwanda hari abanyarwanda bampamagaye mengo bafise ubwoba kubera ayo makuru bari bumvise rero ico no babwira mwa kino gihe nuko intambara yose yoba mu Rwanda nizo bihiga abanyarwanda izo bihiga abasogosi aba inkotanyi abateroriste bayogoje akarere hazoba ya operation pinpoint nimba ari kuri Kabarebe ibombe puf nimba ari kuri Kagame ibombe puf nimba ari ku mushefu w'abasirikare nimba ari we umwe chef d'état major ya agombye kwerekana ko nabagomba kugira ibombe puf hama abasirikare hazocaza abasirikare bazagira ati rero mwege nte shira ibigwanisho hasi igihugu umuhungu rega kigira ku mategeko iyo amategeko abari hejuru atamategeko bariko baratanga ntihabuya ko muri Kongo umuchefu do komanda yari wirukaga turugamba none woja kugwana atakomande mufise inuma ngabo zitagira umutware rero niwo wumva jari kavyara Imana yinjiye mu Rwanda ukumva akayumvanya nyamwasa yinjiye bazogenda direct no mu rugwiro ngoba mu rugwiro ni ngo ni muri presidence ura nahazi reka ndagushimire cyane bwana Diodone yego reka nani ndagushimire kanongere nshimire n'abadukurikiranye nkumbura abanyarwanda bashira umutima mu nda nta rugamba rugiye kubahitana ruzoza abo ruzoraba nabicanye n'abagenocide abazengereje akarere nkuko nakabare bajya rero kabare yavuze bazengereje akarere nibo ugo rugamba ohitana abateroriste niko no bivuga yego nuko kanacishimira cyane abantu mwese twabanye kino kiganiro kitari kigufi ndizera yuko mwumvise vyinshi tubasaba subscribe ndetse na j'aime kuri kino kiganiro kugira ngo tukire motivation yo gukora umuhamagaro twahamagariwe ndanabasabe cyane kuja muri commentaire gushirayo intererano zanyu canke ibibazo vyanyu navyo twekoreka ko cyane kugira ngo tubandanye tubaho kuri kose uyo kuri twekomera Diodoni jewe nitwa Cody the Black iyi ni BF News iyi ni Robo Kondi etanu iyi ni Aganawe TV nizera yuko mwese mwavyakiriye bye bye Aganawe TV.